Bakunzi ba Agaho TV, kaze mu kiganiro cacu igihe c'umukenyezi. Kwitunganiriza umugambi uri umukenyezi biracashoboka mu gihugu cacu. Kuri uno munsi twagendeye umukenyezi yitwa Kabirori Divine atunganiriza umugambi wiwe mu Kamenge, akaba yarakuye amaboko mu mpuzu maze arashiraho umugambi wo gukora ibisuguti kandi kugeza uno munota biriko biramubeshaho. Tukwakire mu kiganiro cacu. Kaze. Murakoze kumwe kaze. Wobwira abariko baraturaba uwari we Kabirori Divine. Njyewe nitwa Kabirori Divine. Ndi umumama ndubatse, mfise abana babiri. Ego. Hanyuma uwo mugambi wo gukora ibisuguti wawiyumviriye gute? Umugambi wo gukora ibisuguti nawiyumviriye avaho ndawiyumvira narisanzwe nkora ibitumbura. Tutumbura maze kudukora ndadukora ndi nkumi, nyuma yaho ndubaka. Ariko ndabona yuko ibyo bitumbura naho ndiko ndabikora nifuza kubona intambuko muri ibyo bitumbura. Hanyuma ndaraba inshuro nyinshi na depoje akazi sinakaronka, ndavuga ati ifoko nkomeza amaboko ku murimo ndiko ndihangira. Niho nabona umugabo wanje afite intambamye zo kubakora wenyene, nkabona mu rugo biragorana, bitamo nanje gukora ikintu cyotuma turonka amafaranga twisahiriza. Mbega nyene umugabo wawe uwo mugambi yarawutahuye ukiwumubwira? Naramutekereje ndavuga ati sheri, ndipfuza ko nkora ikintu bitwa igisuguti. Arambaza ati igisuguti cyumviriye gute? Ndavuga ati je narabisanga ino mu Burundi tufise ibisuguti biva mu mahanga. Ndiyumvira ati mbega nokora ibisuguti gute? Amaze kumubwira avuga ngo ivyo bintu numva menga ntibipasa. Ariko aranka kungwanya cyane mu ndoto ziwanje. Ndavuga ati reka njyewe basingerageze, aho uzobona menga ntibishoboka bashaka kuwufashamo ibyo ntashoboye. Yambwiye ati genda ugerageze turabe ikivamo. Ntucare ntangura ndagerageza igisuguti, ndiyumvira ukuntu nogicapa kugira ngo kibe igisuguti kimeze neza. Ndaraba sanga ukuntu nogikora nigeza kugitandukanya na bijya atumenyereye byo hanze byo mu mahanga. Mbega nyene ugitangura umushinga ntahe nawe urumva ntiyavyakiriye cyane mu kibano ho babivuga gute? Uwo mugambi wawe barawushigikira? Ntabwo bawushigikiye na gato, kubera barumva ko umumama adashobora kwiyumvira ngo agere kw'ico kintu. Baragerageje kumpinga, baravuga ngo shatse kwigereranya n'abazungu, ngo nigira umuntu w'umunyabwenge cyane. Rero nakoresheje kwizera, ariko barampinze cyane. Barampinze kugeza yaho abo tubana begereye iyo ndiko ndabikora baza nko kushungera bakaraba, bamwe bakahanwenga, abandi bakavuga ngo inzovyirira nta bazobigura, ibintu nk'ivyo. Ego ariko nje kubwo nanihaye ihangiro ryo kuba nokora kugira ngo shike kuco nifuza, sinacitse intege, nakomeje gukora. Niyo mpamvu mubona ahangeze ubu. None ga Divine, tuko turaraba turabona yuko ugeze nyene ku ntambwe ishimishije. None wo batanguje nk'umugambi nk'umutahe ngana gute? Umutahe natanguje nababwiye ko natanguye ibisuguti nkiri inkumi. Ibitumbura. Ego urakoze kumpura. Hama ibitumbura natanguje igice cy'umufuko w'ifarini, ariko ndagenda nkora buke buke ndagera ku mufuko w'ifarini. Hama maze kwiyumvira, maze kubaka nkiyumvira ivy'igisuguti, nabonye noca nkora umufuko n'igice, kuko ibitumbura nace maze ndabihagarika cyane nibandira ku ico gisuguti. Ico gisuguti naciye nkoresha amafaranga ashika 60,000. Nibyo naciye nkoresha kuko naciye nja ku mufuko n'igice 60,000. Rero nabikoresheje birambyarira umusaruro kugeza yaho ngera ku mifuko 2. Iyo mifuko 2 niyo naciye nkoresha
nteranije amata nashyiramwo ubuki sezame byaciye bifata ibihumbi ijana ariko sinashoboye kuyaronka ari nje ndakuye mw'ibyo bitumbura umutware wanje yarafashije aranyongerereza ego none nko kuva mu ntango gushika ubu nta ntambamye mwagiye murahura mu bijanye no kurangura gushiraho uwo mugambi wawe intambamye ntizobura intambamye ya mbere natanga guhura nayo kwari kugira ngo ishobore kuronka ibyo gukoresha ibikoresho umva ubwa mbere niyumviriye igisuguti ndagikora ariko ndagikaranga amakoto sanga ntigitotse nkuko nabyifuza ngerageza rero kurondera ukuntu nogikora kitaciye mu makoto biba ngombwa ndondera ikarayi usanga ari nini ukuntu sinashoboye kuronka amahirwe yo kuca ndagikora nkuko nyene igisuguti kiba kimeze hari ukuntu gishobora kuba cyumunsi ukuntu gikomeye kandi hama nkashira hejuru imbabura nkatwikira ariko nkasanga haracaburamwo akantu nahuye n'izo ntambamye kugira ashobore gushika ku ifuru irya usanga ari nini gose ku ifuru yo kubyotsamo narahuye n'intambamye cyane ko byinshi byarapfa nkata nkongera nkagerageza bikanka ariko nyuma yaho biragenda neza iyo ni intambamye ya mbere nashoboye guhura nayo intambamye igira kabiri abantu bivanye n'ukuntu baza bakabibona barantwenga cyane bavuga ati umumama ariko ariyumvira ivyo natwebwe abapapa tutariko turayumvira ivyo ntibibaho ntibishoboka cyangwa ujya mugore ashobora kuba yasaze baramponze cyane ariko ndaguma kwihangiro nihaye kugeza yaho numva icyo ushaka gushikako ntegezwa kubishikako rero ngirirwa amahirwe umugabo ntiyumviriza amajambo y'abantu ukuntu bariko ramponda ngo abashigikira ahubwo yakomeje kuntera intege yego hanyuma nk'ubu uri kuraraba aho wavuye naho ugeze ubona ugeze ku ntambwe yawe ndiko ndaraba aho navuye naho ngeze ku ntambwe ishimishije kuko igisuguti kimaze kuba mubona ndi ngaha hantu biri ari byinshi nk'uko murabona ko maze gutera intambwe kandi ndabyishimiye cyane vraiment kubw'ivyo ndipfuza ko nshobora gushika n'ahandi ariko icyo nzi cyo ndashima kuko ubu umugabo akaza akora iyo akihaniwe njyewe nange cyane nongerezaho tugatera tuzamuka yego nta kibazo ubu dufise mu nzu kuko dukora twese yego none wovunira akahe kagohe ku muntu yoba akiriko arirondera ataratora neza ico yokora umugambi yorangura akagohe no bavunira nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora bakumva ko mu rugo atari umwe akora ahubwo dukora twese kuko usanga dufise abana biga abandi ugasanga ntibanywa amata iyo umugabo ariko arakora wenyene hariho byinshi bibura mu nzu bikaba ngombwa ko umufasha kugira ngo ashobore kuronka ibikenewe byose dushobore kuronka ibikenewe byose rero mpamagarana bajya abamama bose baguma bicaye mu rugo bavuga ngo turindiriye umupapa atahe tumusabe rasiyo umwana akeneye iki njyewe nkeneye iki umva ko ziguma ari intambamye ku mupapa rero ndabakangurira ko abo kura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo twese hamwe dutere imbere nk'abamama yego bakunzi ba Agro TV murumvise yuko umukenyezi kugira ngo ashobore kurangura imigambi bidasaba yuko ategerezwa kuba afise uburyo bwinshi kandi murumvise ko arangije atera kamo abakenyezi bagenzi be ko bokura amaboko mu mpuzu bakarangura imigambi isahiriza ingo zabo kuko ubuzi ntibuzodukwira ubuzi bwa leta ubuzi bw'abikorera utwabo ntibuzodukwira twese nk'uko umukuru w'igihugu yanabivuze ngo umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga ni kuri ayo majambo turangirije ko kino kiganiro cacu twagira tugushimire ko waduhaye akanya kawe
murakoze cyane namwe ndabashimiye yego tubibutse ko iki kiganiro gitunganijwe mu mugambi tuyage w'ishirahamwe Search for Common Ground ifashwe mu mugongo na USAID mukagishikirizwa na Agro TV naho ubutaha